Yesu Christo uyu munsi kubona yaraguhaye agakiza kiwe ntaco wakoze ntaco nakoze. Haleluya. Niwe yadutoranije atugirira neza adukura mu bihumbi n'ibihumbagiza by'abanyabyaha aduha agakiza kiwe. Rero uyu munsi bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana yera, ndaguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye. Uri Imana nziza, uri Imana igororotse, uri Imana twitwararika muri byose. N'ubu mwami Imana tugushimiye ko tuje mu kuganira ijambo ryawe. Mpamagaye mpwemu yera umufasha mwiza twahawe ngo azamfashe kandi afasha abumva bose kugira ngo ijambo ribakorere kandi ribakuze gushika ku rugezo Imana ibatuma ibyateguye kubatuma. Mana ndagushimiye kandi ndakubashe icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Uyu munsi rero ijambo tugiye kuganira ni ijambo ritwereka ni gute dushobora kuba dufise urukundo rw'Imana. Ni giki dusabwa mbega bigenda gute kugira ngo tube twuzuye urukundo rw'Imana. Reka dusome muri Yohana igice ca 15 turasoma kuva ku murongo w'9 dushike ku murongo w'17 ngo icagezwe c'urukundo. Kuko data yankunze niko nanjye nabakunze. Ni mugume mu rukundo rwanje. Nimwitondera ibyagezwe byanje muzoguma mu rukundo rwanje. Kuko nanjye nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ivyo ndabibabwiye kugira ngo umunezero wanje ube muri mwebwe kandi n'umunezero wanyu wuzuzwe. Ngiki cyagezwe canje ni mukundane. Nkuko nabakunze ntawagira urukundo ruta uko umuntu yigura abakunzi biwe. Muri abakunzi banje nimwakora ivyo ndabategeka. Singibita abashumba kuko umushumba atamenya ico shebuja akora. Ariko mweho nabise abakunzi kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Si mwebwe mwantoranije ariko ni jewe nabatoranije. Nabashizeho kugira ngo mugende murama ivyamwa kandi ngo ivyamwa byanyu bigumeho kugira ngo ico muzosaba data cyose mu izina ryanje akibahe. Ibyo ndabibategetse kugira ngo mukundane. Amen. Murumvise iki jambo ry'Imana ariko yatubwira kandi iryo ari itegeko umwami wacu Yesu Christo bwiwe yadutegetse ngo dukundane. Aravuga ngo kandi ngo uko we adukunda ngo twahindutse abakunzi we ngo ntitucitwa abashumba ariko ngo turabakunzi biwe. Kubera iki? Kubera twemeye kugenda uko ashaka. Haleluya. Kugira ngo ushobore kuba umukunzi wa Yesu vy'ukuri ijambo ryatubwiye neza kugendera mu byagezwe vyiwe. Haleluya. Nuko wewe uva ku ntebe wicayeko ukayimuhereza akakubera umwami akakubera umurongozi. Haleluya. Ndiwo ushobora kugira urukundo rw'Imana muri wewe Yesu Christo atamaze kukuzura. Haleluya. Nguko data yankunze ngo niko nanjye nabakunda ngo nimwaguma mu rukundo rwanje nimwitondere ibyagezwe byanje muzoguma mu rukundo rwanje. Urumva witondeye ibyagezwe vyiwe niho uguma mu rukundo rwiwe. Haleluya. Haleluya. Ngo niho uguma mu rukundo rwiwe nutitondera ibyagezwe vyiwe. Kuko uyu munsi abana b'Imana baravuga ngo bakunda Imana bakora ibinabiriya ariko ugasanga vy'ukuri ibyagezwe by'Uhoraho sivyo bagenderamo. Witegereza ibyamwa bama ugasanga bitandukanye no kwijambo ry'Imana rivuga. Ugasanga umuntu aravuga mugabe ivyo avuga ntibisa n'ukwari. Ariko Kristo ni yaba akuganje mwemu w'Imana akakurongora menya ngo uzokoreshwa uko uzogira urukundo rw'Imana. Haleluya. Uzogira urukundo rw'Imana muri wewe ari uko wamaze guhura na Kristo kandi kuzura iki ukuzura ubushobozi bwa mpemu yera. Amen. Ngivyo ndabibabwiye kugira ngo umunezero wanje ube muri mwebwe kandi umunezero wanyu wuzuzwe. Nta muntu ashobora kugira umunezero kuko abantu b'Imana ibintu bitwara umunezero muri inosi birahari. Igihe utaragera ku rugezo wumva ngo ibyo ndiko ndacamwe biriko bisunikira kuja mu gikorwa mpamagariye gukora. Haleluya. Kuko uravye n'abantu bose Imana yashingiye intahe hari aho baciye. Haleluya. Kandi aho bacishijwe ntihabatumye bava mu byizegwa.
oye bahubwo bavuga ngo ibinyene nibyo biko biradusugumira mu masezerano yacu. Haleluya. Rero ukaba umunezero wawe uziga ku bintu materiel, uwo munezero siwo, ariko umunezero dukwiye kugira ni umunezero ko dufise uwo mwami mu bugingo bwacu. Haleluya. Tugendera mu vyagezwe vyiwe, ari byo biturongora hehe ku murango no mwijoro. Haleluya. Ngo ntawogira urukundo ruruta ubw'uko umuntu yigura abakunzi biwe. Urukundo Yesu yadukunze nigwa ariko aradusaba, ariko aravuga ngo ntawonganya urukundo rungana n'ubwo we. Haleluya. Yadukunze kuko ubwo yadukunze gwatumye amena amaraso. Haleluya. Amena amaraso yiwe kugira ngo akwereke urukundo agukunda, agukure mu maboko y'umwasi, akugarukane mu kibanza Imana yari yaguteguriye kuva kera isi itarabaho. Haleluya. Kuko niwe yatabawe ntitwari gushobora kuva mu maboko ya Satani, ariko mu maboko ya Satani twahakuwe nawe kubw'amaraso amenye igorigota ku musaraba. Rero ngo nta muntu abaho yoshobora kunganya urukundo nawe. Haleluya. Haleluya. Rero Kristo yaragukunze, Kristo yaragutoranije, Kristo yarantoranije kuko yemeye kakurokora kagukuraho muri uyo mwiza warimwo, akakumurikishiriza umuco wiwe kugira ngo ugendere mukuri kw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ngo muri abakunzi banje nimwakora ibyo ndabategeka. Ntushobora kuba umukunzi wa Kristo udakora ibyo agutegeka. Haleluya. Abantu benshi uyu munsi barishushanya akakubwira ko ari umukunzi wa Kristo mugabo adashaka gukora ibyo Kristo amusaba, ukaba ushaka kuba umukunzi wiwe. Emera kurongorwa nawe, emera kubera umwami. Uyu munsi abana b'Imana twanezerewe no kumva ngo twarakijijwe, ko Yesu yatubereye umukiza, ariko hari ikindi gisabwa kandi tutaragishikako ntushobora gukora ku mutima wiwe. Haleluya. Arakubwira ngo ndakubera umwami, kandi umwami ahari ni waganza. Haleluya. Umwami ahari ni waganza, umwami ahari ni wategeka. Igihe ugomba gutegekana nawe wavamwo. Haleluya. Rero ukaba ushaka kuba umukunzi wiwe, kuba inshuti yiwe, emera akurongore, emera akubera umwami, kukubera umukiza. Ego biraryoshe. Haleluya. Kumva ko ari umuntu yagucunguye, kumva ko ari umuntu yagutabaye, nukuri biraryoshe, ariko hari ikindi gisigaye, kandi ico nico kigoye abana b'Imana uyu munsi. Ntibashaka ko ababera umwami, kuko umwami ahari ni waganza. Haleluya. Ngo si nk'ibita abashumba, kuko umushumba atamenya ico shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Haleluya. Umwana mu rugo. Haleluya. Umwana mu rugo ntadashika, umwana mu rugo se ntacamuhisha. Haleluya. Rero Kristo aravuga ngo abagendera mu byagezwe byanje, abubahiriza ibyagezwe byanje, ngo abona abakunzi banje, abo ntaco batamenya. Haleluya. Kuko amabanga yose Yesu Kristo arayaguhishurira. Haleluya. Amabanga yose tuyakura mu ijambo ry'Imana, hama mpwemu yera akayadusigurira. Rero ngo kuko twahindutse abakunzi bi, twahindutse inshuti ziwe, nta na kimwe ashobora kuduhisha. Ngo ibyo data yamutegetse byose, ibyo data yamumenyesheje byose yabibwiye abakunzi biwe. Mbega nshuti yanje, wowe uri umukunzi wiwe, wowe uri inshuti yiwe by'ukuri, ndakwinginga ngo uyu munsi ufate ingingo. Haleluya. Ufate ingingo kugira ngo vy'ukuri ubu umukunzi wiwe. Ntuzoba umukunzi utemera kurongorwa nawe, ntuzoba umukunzi wiwe utemera kurongorwa n'ivyagezwe vyiwe. Ntibikunda. Haleluya. Haleluya. Ngo simwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije, nabashizeho ngo kugira ngo mugende murama ivyamwa, kandi ngo ivyamwa byanyu bigumeho, kugira ngo ico muzosaba data cyose mu izina ryanje akibahe. Urumva? Niwe yadutoranije. Yesu Kristo uyu munsi ko yaraguhaye agakiza kiwe, ntaco wakoze, ntaco nakoze. Haleluya. Niwe yadutoranije, atugirira neza, adukura mu bihumbi n'ibihumbagiza by'abanyabyaha, aduha agakiza kiwe. Rero uyu munsi aravuga ngo simwebwe, ariko ni jewe. Rero kugira ngo ushobore kwama cyane, ushobore kwama ubera umugisha abandi, nuko wemera kugira iki? Kugendera mu vyagezwe vyiwe. Aho ngo ucuzosaba data cyose azokiguha. Mugabo uyu munsi turasaba, ariko tugasaba ibyo twebwe tugomba, ariko ntidusabe ibyo mu bugombe, ibyo data agomba. Haleluya. Dusabe ubugombe bw'Imana. Ngo aho niho data azogira iki? ngo ibyo ndabibategetse kugira ngo mukundane. Urukundo umwami wacu aguma ariko aragwensista mu mategeko yaduhaye akomeye. Yaduhaye amategeko abiri.
gukundisha Imana imitima yacu n'ubwenge bwacu, hama kandi ngo dukundane. Haleluya. Rero nagira ndakubwire ndangiza rino jambo, ni wowe utagira urukundo rw'Imana, menya ngo nduri kumwe n'Imana, kuko Imana yacu n'urukundo. Ahatari urukundo nta Mana ihari, ariko aho Imana iri, aho urukundo ruri, Imana ibi vyagiye hagati y'abana bayo. Rero umuntu w'Imana ndakwifuriza ngo wuzure urwo rukundo rw'Imana. Haleluya. Kandi wemere ugendere mu vyagezwe by'Uhoraho, ureke uyu mwami akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akurongore, niho uzosaba ico ugomba cose Data akakiguha. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mana Data rugira vyose uri mwijuru, ndagushimiye ko uri Imana idukunda, kandi urukundo warutweretse kuva kera, umunsi uduha umwana wa Yesu Christo ngo apfe ku musaraba ku bwacu, kugira ngo atwigishe kandi namwe muyera aturereshe ijambo ryawe. Warakoze rero kuduha uwo mwami, kandi warakoze kuduha n'ijambo ryawe, warakoze no kuduha mwe muyera. Uyu munsi ni waturongora kandi wadukomeza, kandi ijambo ryawe naryo niryo rimurikira ibirenge vyacu. Urakoze mukunzi mwiza, kuwemeye kubandanya utugirira neza, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.